baronse intsinzi bakumbuye muri match yari sere cyane imbere ya Garage Express ibitsindo 2-1 ariko kandi na equipe nayo nyene ubona ngo uno musiri mw'intuye ico no kwita inzego zishasha muri equipe ya Olympic Star ni equipe iri mu inzego zishasha ariko icanambabaje no kuva ngaha ibirometero birenga amajana 250 nkisanga kuri stade Umuco ngiye kuraba uko ibirori byo kumurikira abafana staff nshasha bigiye gukogwa ariko ntibikogwe sivyo bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye abari bitezwe novuga ngo kuza guhabwa ayo mabanga bamwe ntibabonetse kuri stade bisa kuba ngombwa ko ico gikorwa kidakogwa ariko ntivyambujije kuvayo nkozi vyashoboka baza ko urutonde rashobora kuruha umugabo yitwa Pajo hari urutonde nako Landry yereke kuri YouTube abagenywe muri ayo mabanga baba bashasha n'abasubiriye barahari kuri ni duhura cye kuri Pajo aho duhurira Aya bari bien placé. Aho duhurira bariyo. Bari bien placé cyane. Ndabizi neza ko aho duhurira bariyo. N'urutonde rurerure hari abasanzwe bamenyereye bataza kubona mwayo mazina ataza kugaragara. Uherukana narababwira ati amarati naka ashobora kuba yajemwo naka yagiye. Urumva? Ariko uyu munsi uko gahunda imeze nubwo batavuye berekanwa ku mugaragaro yareka ndamuhe Landry wabonye nayibonye nubwo batavuye berekanwa ku mugaragaro ntibikuraho ko amabanga yo bayahawe ese ubundi ko staff ihindutse hagati muri champion yari hari bayihoyikira bifatiye kuri resulta Buramatari ntara ya Buhumuza Landry rabe inbox hamwe dukunda kumurukira utuntu Buramatari w'intara ya Buhumuza reka ndamwereke ngira ngo Landry araza guhita mubona uyu mumama sivyo ni Denise si je no m'attends aruhekere yarababaye gati Olympic Star nimwe mwazanye civugo kivuga ngo inyenyeri ya imurikira intara ya Buhumuza ati none inyenyeri tubona itaka bite vyayo ati ndashaka munsobanurire mumbwire musobanure ingene izirezirita zihuriranye n'ico mwitirira no uvuga ngo inyenyeri ya Buhumuza buri muntu wese azane akaye do charge yiwe sivyo asobanure buri kintu cyose ajejwe uko kiriko kiragenda Eddie hari vyavugiwe mu iyo nama nto kwirwanda garuka ko hari umugenzi yitwa Izere hari ya New York tumuramutse yambwiye ati mbuyambo ubu n'umuntu w'umupapa cyane asigaye aduza n'ijwi tukamuva ati mugabo duri afashe nawe ikintu cyo kumwandura ijwi asikavuga buhoro buhoro ubwo niwe nyakira amajwi oya vuga cyane na nosiate yavuze ko waje utujije rero vuga cyane rero gutekana no kuvuga cyane biratandukana tuza kajwi noneho rangire kandi ahubwiye ko kari hasi basi sivyo abari kuri YouTube bariko barabibona General Major Ildefonse Habarurema nimvuga General King nibaza ko ari abantu baza kumumenya sivyo mu misi heze hari ukurukuru rwari rwavuzwe ngo urumva bavuze ngo witwa ndese nibuka neza Neftali urumva witwa Neftali ngo agomba kuba ari ngaho waze aze kuyobora iyi club urumva noneho nyuma y'inama ya Buramatari byo nizo zavuyemo nirinze kuvuga amajambo yose yavugiye mu iyo nama kuko hariho biba bitanakenewe ko bija hanze ndazi kubizi especially bamwe mu bantu b'abategetsi bakuri iyo bahuye reka je nivugire kuri kote y'abagomba kugenwa hano
araza kugenda araba the one aramubona umupapa wa mbere aza gusanga witwa kwita Ildefonse Habarurema baratwa nayo Gerard Kaderi Richard uwitwa deuxième vice président sivyo ngurumva ngo president ngurumva ngo premier vice président Edi uyu mugabo haraho yasanze ibintu byarononekaye araza kumubona mu gashati k'amashugwe yicaye n'amarore kabisa yafunze isura ati ibijanye n'amafaranga muri equipe bikoreshwa gute kandi yitwa umuntu asanzwe aterera bisanzwe ati ibijanye n'amafaranga bikoreshwa gute muri equipe tukunukunuka ati banza utekane ati we urinde agent secrétaire ati bisi wakabaye ukwiye kugira gute kubivuga trésorier nabivuge sivyo ati wewe ni buri secrétaire umva kujejwe inyandiko no guterateranya ivyo uterateranya ariko bigomba kuba bivugwa nande ivyo wandika agomba kuba vyavuzwe na trésorier dusobanura ivyo amafaranga bimeze gute harabimwe kati sawa ati noneho rero ati uwo ni buramatari ati fatiye kuko tubona abantu reaction bagira n'ibiki byose nuko tubona witwaye muri iyi nama noneho buri deuxième vice président uramubona mu marore ya mugwiza atunga komeye cyane uyu marore ya Noir Kaderi deuxième vice président baramanuka kuri benshi bagiye batandukanye ariko itandukaniro ahantu riba rigomba kuza Edi muri uyu mupira w'iwacu cyane ibijanye n'amafaranga niho umuntu aba agomba kuraba kuko rero rezitiyo zitanguye kubura muri Primus League abantu benshi bagomba kwihutira kuraba ibijanye n'amafaranga abantu bayaterera canke abashinzwe gufasha mu bijanye nuko aya mafaranga yinjira ni bande babikora gute sivyo iyo amafaranga yashitse bwo akoreshwa gute je nakunze ikintu bakoze Pajo araza kugenda dufatire ifoto y'uyu mutama ari mu ga t-shirt na kala coste kera hagaze navuga ngo imbere y'ibiro vya komine n'aba ntibeshe sivyo anyarutse tugende witwa Nyabenda Ananias ariko bamutazira nkona Neymar dos Santos ninavuga ko abantu benshi baca bamumenya basireka mvuge asante Yesu nguriye hariya ngo nimba urumwe mbagwiza tunga bakomeye intara y'abuhumuzi ifise ugomba kuba uri mu bashinzwe gufasha abarondera amafaranga kora mobilisation we ati noneho rero uzofashanya na Gilbert ishiramwe gitwaye musibura aribona nabonye rifise ishami Gitega Muyinga nahe Bujumbura ati noneho ko muri bamwe mbagwiza tunge ntara y'abuhumuzi ifise mwebwe nyene camuja kukijanye na mobilisation none se wewe mbuye yamba ko tuzura umugwiza tunga akomeza ucubwira ngo amafaranga yabutse uzoje uzutubwira ko amafaranga hari yarondeye nkuko ayiwahuru yarondeye ayiwawe ntuyarondera se sivyo ayiwawe urayarondera noneho abajejwe ubutunzi sivyo witwa trésorier yagumye arindi ku masabotade we basanze by'amafaranga aravyorganiza nta kibazo ariko nabwo baravuga ngo turafise uwundi mugwiza tunga wundi akomeye hano muri buhumuzi yitwa banko sivyo banko uramuzi wewe ndamuzi noneho ko nawe uri umugwiza tunga kandi tukaba dukeneye amafaranga tunga equipe ubwo nawe ugomba kuba umwe mu bashinzwe ubutunzi nkora ngo umukire ngo na Olympique Stade itunga wenyene ahubwo ama equipe atanu mu Burundi trésorier inde banko baca mutereka hajya nawe ugomba kuba uri mu ba trésorier hano anamumanura yari yanabonye agafoto ari kumwe na buramatari sivyo ego ex gouverneur wa Muyinga barutwa nayo Jean Claude baca muhereza kuba president wa relation publique sivyo none se iyi equipe uyu munsi uza kuvuga ngo bijanye n'amafaranga yo gutunga equipe biza kubura gute noneho rero amakuru ava muri Olympique uberukana n'ayagarutseko
barayabasuye barayampamiriza nta bakinyi dufise muri iyi fazari turabibona kuko abo twari twarazinye bamwe baragiye bagiye hese barabihevye bagiye baza ko ikipe zagize vya bibazo ari ya indi igitega gusa oya nawe sirimo baragiye inyuma rero yo kugenda barakubwira ngo iyi faze retour ngo wahoze ari buramatari bati inyuma yo kugenda turagerageza kurondera abandi bakinyi mwebwe nyene mwabagwiza tunga harimwe abahora bafata charge kuvuga ngo ndazana abakinyi 3 canke 4 muri equipe ubu noneho nimwe mugiye gufata mu minwe ngene equipe bitunza abakinyi kandi ndabatumye kurondera abakinyi n'imiburiburi indwi muri beza Primus League iba itunze abasigaye muzomenye ingene muterateranya ariko muri 11 batangura habe harimwe abakinyi indwi beza gusumba kwa kuni muhora mubigura nta mukinyi nkeneye tvuga ngo arakomeye uretse ya exception mwabonye muri ama equipe mato umukinyi mwiza mubonye muri Flambo mwebwe abananira kudiringa gute ngo mukureyo umukinyi mwiza mubonye muri Vitaro aguma hariya gute kujye mudashobora kumuzana ngaha ekada umukinyi mwiza wa message ko basigaye baheza amasezerano bakaja kunyanyagira iyo hakujya mwebwe mwabuze ivyo mubaheretse baha amafaranga baze bakine hano ntimuvuga ko muri nyenyeri yabuhumuza nanje ntwara buhumuza rero iyo nyenyeri ni muyicane muri ki nizo nivyo muri Olympique Stars baratsinze equipe ya Garage Express ibitsindo bibiri kuri kimwe nabonye hari biyago n'umumenyereza ya message ngo zane tuzubeka ku munsi wejo message ngo ziyo ni ku munsi wejo so nako Olympique Stars nabo inyuma yo gutsinda Garage Express baraza ko ari ejo baraha kuri Stade Intwari na Dynamique nuko ibintu bimeze ku munsi wejo inkino zirahari tuzozigaruka ko ku munsi wejo migano cyo mu gatondo ariko inkino zikomakomeye ku munsi wejo niho Vitaro na Flamboise na ko Vitaro na Bomura zokina kuri Stade Runani Bukanda ubwo tuzobekera ko ku munsi saa munani zamaze kuba zigera hari n'ibindi bigomba bibandanye kuri PJ Classic FM reka tuyigeze nga kiretse abantu bibukije match zihari ku munsi wejo Chance tuzozigaruka ku munsi wejo reka tuzibutse kugira ejo bategure umwanya wabo ejo 13 muzinga na message ngo zingahe kuri Stade Intwari ahi Bujumbura nyuma yacu isaa 9:50 ku munsi wejo nyene Dynamique bacakina na Olympique Stars ngahe kuri Stade Intwari sivyo hanyuma mu Kayanza isaha 9 kuri Stade Gatwara Kayanza ku munsi w'ejo kwakira equipe ya Rukinzo Garage Express bakira Musongati match toroshe ari kuri Stade Ngoma Muri bakira equipe ya Vitaro kuri Stade Runani indi match toroshe Ngozi City bakira Interstar ya Vivye Bahati hari kuri Stade Urukundo mu gihe Aigle Noir ku munsi w'ejo bazoca bakira equipe ya BG Green Maze FC hari kuri Stade NPPC mu gihe ku munsi wa kane ariho indwi ya 12 zohera Flambeau di Centre bakira equipe ya Vision nizo nkino zihari Davis Rambo match ya Zambia n'ubundi gushika aromasano ko match ishora ko yasije tuzoka ko turabe ico FB turindi ico FB naco yandika nitangazo ryabo tumushimira Finya Hervé Kamaro muri Primus League twari kumwe cyane Anosiati n'abandi naberi bayize n'abandi shimire namwe basore mwakoze wakoze cyane shimire kayabago nawo gira kayabago shimire mwe byuma dofije Landry the one mukanya ibigano bya PJ Classic FM birabandanya imana baheza gihe caca